Nitekana umunezero ndagusuje wo bandanya kubana natwe nga kuri nombonesha kure kugeza kamakuru ibiganiro n'inkuru bigezweko biriko biravurwa irya nino mu gihugu c'u Burundi nonyemerere nguhe kaze ndaguhaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho uherereye turi ku munsi wa gatandatu w'igenekerezo ry'icumi n'indwi z'ukwezi kwa gatandatu umwaka n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu turi ku munsi wa nyuma kandi w'amamiliyaridi hatari make y'amafaranga y'amarundi kuva ejo hazoba ari ibipapuro mu gihugu hagati ku biro vy'amazone hibonekeza imirongo y'abanyagihugu baje kwikurako amanoti bahorana batahana udupapuro kubera hata amanoti mashasha ariho narakugeza ko ino nkuru yihuta ku buryo buramvuye ariko ntunyemerere ngeze ko n'ubu butumwa bwo gutabariza aho buvuga ko hari umutaximani ahejeje gukubitwa n'abapolisi Bujumbura baca bagenda bamujanye duhejeje kuronka buno butumwa butabariza umushoferi wa taxi rimwe indwi gatanu rimwe ubutumwa bukaba bugira buti mwiriwe neza hari umuntu ahejeje gutwarwa n'imodoka yo mu bwoko bwa kamyonete double cabine Toyota Hilux yirabura ifise imparati amajana na 33 APN plaque yari imbere gusa imusanze aha mu Kabondo munsi ya Ecole Belge kuri Boulevard du Japon uwo batwaye ni umutaximani jewe nari mubo yari yunguruje tuja mu Kinindo rero umutaximani yahatswe kugonga iyo kamyonete Toyota Hilux hama baramuhagarika aranga guhagarara baca baramwirukako bamufatira aha munsi ya Ecole Belge umushefu yavuye muri iyo modoka asigarana n'abamucunze umushoferi n'abandi bapolisi bambaye impuzu zicungera inzego nibo bamwirutseko bamufatiye aha munsi ya Ecole Belge twebwe twaciye tuva mu modoka ameze nk'uwiruka baca bamukubita umwereka baramukubita ibirato vyinshi n'amakofe harakomereka mu mutwe bahejeje kumukubita twese twari dushungereye aho baciye bagenda bamutwaye ivyangombwa vyose twamusavye ko yoca aja kwa muganga akivyiyumvira twabonye ya modoka igaruka ngira ku itegeko ry'uwo mushefu wabo hiramujana ntituzi rero iyo bamujanye mu mutabarize taxi yiwe tuyisize ihagaze mu Kabondo nyene munsi ya Ecole Belge ifise plaque ya rimwe indwi gatanu rimwe ivyo bibaye mu kanya gaheze isaha 4 n'igice zirenga z'ijoro mu mutabarize n'ukuri hari aho vyogira ico bitanze canke basi mwene yo amenye iyi modoka yiwe iri hamwe imodoka yorara kw'iryo barabara ntawuzi ko ejo bazosanga ataco hiraba n'ukuri iyo foto mubona ni yiyo taxi aho basize bayitaye kwibarabara turashimiye huyabangutse gutabariza uyu mushoferi hamwe hogira uwo mumenya yotwandikira kuri WhatsApp ya Ndondeza akamenyetso ko guteranya 324565651 vyodufasha kubandanya dukurikirana ikibazo ciwe nayo mbandanije na nkuru nari ngugeje ko mu nango zano makuru nuko turi ku munsi wa nyuma aho amamiliyaridi atari make y'amafaranga y'amarundi kuva ejo azoba ari ibipapuro mu gihugu hagati ku biro vy'amazone hibonekeza imirongo y'abanyagihugu baje kwikurako amanoti bahorana batahana udupapuro kubera hata amanoti mashasha ariho hari zone rero hitangaje zone Maramvya ya komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura ruro ejo nta muntu n'umwe yari agitonze bari barangije ico gikorwa iyi foto y'ikinyamakuru imbere iravyerekana urupfu rw'amanoti ya Nkurunziza yo mu mwaka w'ibihumbi 2018 rwarateye akajagari mu gihugu cose henshi urudandaza rwifashe nabi cane ibifungurwa vyaraduze ibitaro ntibiriko birakora neza imirimo myinshi yarahungabanye abanyagihugu indiri bafise udupapuro turiko ikashe z'amazone ntibazi igihe bazoronyera amafaranga yabo ejo Uburundi buzovyuka buri mu mwaka wa gatatu w'ubutegetsi bwa perezida Ndayishimiye buzovyukana inoti za Ndayishimiye n'ibipapuro vyinshi vyahoze vyitwa amafaranga twizere ko iyi noti nshasha izoheba ikaboneka mu gihugu cose esa hiwanyu vyifashe gutubu twandikire nayo kandi imiliyoni 110 nizo zaraye zegeranijwe muri komine Gitega muri ca gikorwa co kwegeranya no guhindura inoti ziheruka gusubirizwa ni banki nkuru y'igihugu BRB ni igikorwa co kwegeranya no guhindura inoti z'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 ziheruka gusubirizwa ni banki nkuru y'igihugu kiriko gikorwa mu mazone yose n'amakomine yo mu Burundi bwose kikaba kiriko gikorwa n'intumwa z'banki nkuru y'igihugu n'abajejwe intwaro nk'uko vyasabwe n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu muri komine Gitega kuva mu gatondo ko kuri uwa 15 ruheshi 2023 ku munsi umwe gusa
haraye hashoboye kwegeranwa amafaranga y'amarundi arenga imiliyoni 110 nk'uko bivugwa n'abajejwe intwaro muri iyo komine. Nk'uko bimenyeshwa n'abajejwe intwaro ngo muri iyo komine harashoboye kwibonekeza umwenegihugu yari afise amafaranga ibihumbi 600 agizwe n'inoti z'ibihumbi 10 za kera canke zakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2015, akaba atashoboye kwakirwa n'intumwa z'ibanki nkuru y'igihugu. Ikibazo ciwe kikaba kizokwigwa mu nyuma. Abenegihugu bo muri iyo komine barashima cane uko ico gikorwa kiriko kiragendana cane cane ko bapfunyirijwe urugendo, ariko kandi bagasaba ko utwo dufaranga twabo boca baturonswa vuba kugira ngo babashe kubandanya bikenura mu miryango yabo. Musitanteri wa komine Gitega Nduwimana Jacques akaba amenyesha ko muri rusangi ico gikorwa kiriko kiragenda neza mu mazone yose agize iyo komine, ariko agahamagarira abenegihugu arongoye ko bokwijukira kubitsa amafaranga yabo mu mabanki no mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana kugira birinde ubusuma, kandi ngo baze barasaba ingurane vyoroshe. Namwe aho muherereye mwashoboye guhindurirwa inoti zanyu vyoroshe? Twandikire. Nayo mu yandi makuru kandi mu ntara ya Rumonge umuganga yarekuwe inyuma y'amezi 2 arenga apfunzwe. Muganga Wayimani Habimana harideyembya kuva kuri ubu wa kane. Uwo muganga wo ku bitaro bikuru vya Rumonge mu mpanuka bushira uburengero bw'u Burundi yejejwe na sentare nkuru y'intara ya Rumonge nyuma y'amezi arenga 2 apfunzwe mw'ibohero rikuru rya Murembwe muri iyo ntara nyene. Muganga Habimana yarakurikiranwa ku caha co kudatabariza umuntu hageramiwe. Kubw'amasoko ku bitaro vya Rumonge, uwo muganga yasubiye ku kazi kuri uwu wa gatanu. Dr Habimana yari yahagaritswe mu mpera z'ukwezi kwa gatatu uwo mwaka. Abakozi bo kuri ivyo bitaro barishimiye irekurwa ryiwe. Bamwe mu bakozi bo kuri ivyo bitaro ntibahengesheje kwiyamiriza ifungwa ridakurikije amategeko ryatumwe no kwihorahorana. Nayo kandi mu makuru ariko aravurwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo mu ntara ya Ituri, abandi bateshejwe izabo basubiye kwicwa n'abagwanyi ba Codeco. Kuri uwa gatatu, 3 mu bateshejwe izabo bari mu ikambi ya Ro barishwe. Ni muri teritwari ya Jugu mu ntara ya Ituri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Abishe abo bantu 3 bamenyekanye nk'abagwanyi ba Codeco, Coopérative pour le Développement du Congo. Amashirahamwe yigenga hariyamiriza ubwicanyi buriko buracagura abo mu bwoko bwa Hema. Abo bishwe baguye mu mutego w'abagwanyi ba Codeco kubw'amasoko yaho nyene. Abo bateshejwe izabo uko ari 3 bari basohotse ikambi baja kurondera ibifungurwa. Bagarutse baguye mu mutego w'abagwanyi baca barabarasa. Uko akaba ari amasoko yacu yigana. 2 muri abo bantu 3 bacikaniye aho nyene, uwa gatatu yapfuye amaze gushikanwa kw'ivuriro. Charité Banza, umukuru w'ishiramwe ryigenga muri ako karere, hatomora ko iryo bara ryakorewe ku kilometero kimwe gusa uvuye mu ikambi y'abateshejwe izabo bo mu bwoko bw'Abahema. Umwe mu bashinga amateka yatowe muri ako gace hariyamiriza ubwo bwicanyi buriko buracagura abo mu bwoko bw'Abahema. Afise ubwoba ko amatata ashobora kwadukamwo intambara y'amoko. Ni igitero ca kabiri gikozwe ku mpunzi mu kiringo kidashika indwi. Kuw'Imana uheze abagwanyi ba Codeco bari bishe 42 mu bateshejwe izabo bo muri ubwo bwoko nyene mu ikambi y'abateshejwe izabo yarara muri iyo teritwari nyene ya Jugu. Nta ndongozi n'imwe mu gisirikare canke mu ntwaro iragira ico ishikirije gushika ubu. Ubuheruka umushingwamanza w'umubirigi Bernard Meingain yari yatabaje ko hariko haricwa ubwoko bw'Abanyamurenge, Hema n'Abatutsi muri Kongo, hakanatabaza ONU kugira igira ico ikoze hatararengerana mu karere.